nuko rero vyifashe Alonso tukigire mu makuru ya hano iwacu hariho rero amahiganwa ya Afro Basket 2025 eliminatoire zibera muri zone 5 Kuruhande rw'abigeme bari mu myiteguro idasanzwe bariko barabandanya imyiteguro bano bigeme bazodusegurukira rero muri eliminatoire za Afro Basket 2025 nkuko rero amakuru tugenda tuyasaga ku rubuga rwa Facebook rwa Febabu bano bigeme rero hasigaye imisi 10 yonyene Alonso muri no higanwa litangure gushika no munsi rero imyimenyezo y'ikibandanya ngaha kuri hano kuri parke kuvuga cha parke ngaha inyuma yacu gato abantu buriya nasanze bacibaza ko tugikorera hariya kwa Sion kwa Sion abandi nabo kuri society nene hariya kuri kuko abantu baracibaza hariya ariko turi ngaha muri premium house ahanyene sagaragati inshuti za Buja FM ziba zigomba turamutsa canke kuza kwamamaza ivyabo bishikiye ngaha ntibabe bayobekwa akayira rero ino eliminatoire ya Afro Basketball imyitegurira rembye hasigaye imisi 10 yonyene ariko kandi Alonso abakinyi bashika kuri 15 nibo bariko barategurwa n'abamenyereza mfura nzima Arsene hamwe na Gateka Belize inzobere z'abamenyereza bamenyereye cyane gose no abantu bigeme yego cyane ugo rutonde rero turucako gatoya ni Nezegwa Ines Giti uyu unye baramuzi cyane gose umwe ari muri Idasanzwe yaravuye muri Idasanzwe yaraciye Nsanza baganwa Nelisandra Mucho Naomi Uwitonze Nandi Linda niyo nkuru Elsa witwa Irakoze Divine Kanyamuneza Ines Mushira Nzigo Sada Arsi Uwineza Ninete Bukuru Ingabire Elsa komeye cyane Igira neza Krista Siela Ishimwe Ani Chelsea Nduwa Mahoro Sandra Christi Dusenge Fiesta hamwe na Izere Santiana abano rero nibo bigeme 10 ariko hano burya rero abigeme baraheza ni somo tuzimena twabo bawumva bicyosho ego bitandukanije no kuvuga ngo ndayiragije Jean Paul kabakukaja kuri Jerome nibaza yuko ari kubera nini ni kubera kumbure no vuga Santiana Yves nibaza yuko hanini nibaza yuko hanini ari kubera abantu bigeme bakina basketball benshi n'abanyabujumbura n'abanyamuji sanga abasitadini barakuriye ngahanye abavyeyi babo bara rero n'amazina y'abahungu bahehe bahari yanye kwibaga kumbure canke naho genda urabe no vuga reka cyo tuja mu bigeme muri football naho uraza gusanga amazina ba Nosiat ba Chanceline biratandukanye n'aya mazina ni muwe yuko abigeme bakina basketball abenshi n'abanyamuji ariko nabonye ari akazina gahuza bose muri football nabo muri basket Kasada kaza hose Kasada kuko no muri tennis ugasanga no muri football ugasanga urumva rero hari amaje cyangwa hari inkino usanga zihurumburirwa cyane n'abanyamuji si tunkizi za basketball n'abazikina hagati mu gihugu usanga bava au centre nyene nyene mu gacentre sivyo ukabona umuntu ngo Nandi Linda urumva reka tuba tugacishije mwe nyene ego ababira batwavuze ko ari vendredi ababigeme rero bafite urugendo itariki 31 bafite urugendo itariki 31 basigaje imisi 6 gutyo imisi 6 bazoba berekeje hari yanye muri Misiri urugendo ruzobashikana muri Misiri aho bona rero yuko kugeza uno munsi hariko harategurwa bimwe bikomeye cyane gose urugendo rwiza canke intunganywa nziza y'ino equipe nserukira gihugu kugira ngo bize bikunde
baze bazane no vuga umusaruro mwiza kuko ndakwibutse Yves umuguserukira gihugu wa basketball waheruka gusohoka muri 2013 wari we wose urumva haba mu bagabo haba no mu bige 2013 muri zino nkino za pro basketball urumva ni kera 2013 oya mu bagabo barakinyeje mu bagabo bo baragenda za Tanzania mugabo ntabwo ari za pro basketball urumva rero urumva yuko hano twokeza cyane gose novuga ubushikiranganje harimo novuga mu byo bajejwe ivy'inkino urabona yuko ibi rero bihera hehe bihera muri federation uko federation baba batunganya ibyabo bakerekana iryo shaka niho ministeri zayungana ikapuya niho ministeri ihera omukungani uko iyo ugenda ukabereka uti ibintu bitonze ukuntu twifuza ko bigenda gutya ukabereka yuko uruhara rwawe mufite utegezwa gukora byose bitunganije neza aho ministeri nayo iragira twabonye image nziza aho umushikiranganje dutwarirwamwo mu by'inkino n'ugwaruka muri rusange ntibyigera bitandukana nabonye bifatanye n'injira ry'u Burundi muri EAC warabonye nka finale ya match ya nyuma ya playoff y'Urunani na Dinamo yarahari hajya rero kuza kwiwe Alonso niba bisigura urugero kino gonyene ahabonera n'ibintu byinshi urabona kujya bategetse barayaga no bubona nka president wa federation baguma bayagutuntu n'utuntu amubwira n'igicapo cya basket ibindi byinshi akava bahafitiye amakuru ku buryo neja jamwereka ati turi ubu tugeze muri ibi muri bya bindi waheruka avyumva ningo avyumva cyane ni big up cyane rero kuri ubwo bufatanye bwa ministeri yari yo yose babe iyi ministeri na federation yari yo yose ariko cyane no muri bano wa basketball abantu Hachimana Claver batazira gatayeri no umwe mu bantu kabisa ari ku kazi cyane tuze kuri basketball ubu akanya za playoff zibaye ligiraga aba bantu uburyo ejo wundi mwaka uheze twaracerewe gato twaracerewe kubera bya bibazo bya Dinamo ndetse n'intureka muri federation murabizi yuko bitari bimeze neza mwaka uheze ariko bafashe federation acara binyarutsa kubyo bikura neza na calendrier yande ya FIBA mu bijanye na biriya by'ama-eliminatoire ya Tanzania ya uno munsi rero ko bitanguye kare nibaze ko show izoba ndende cyane kuko nibaza ko n'imigwi izoba yiyongereye mu kanya reka tubicako bazokwanduka itariki bazogenda itariki 31 berekeza hariya mu Imisi ni equipe iri jeune ikorana na championnat ya Bigeme kandi icyo twogyohererwa nuko muri na equipe nationale ya Bigeme aba international benshi ntabwo novuga ni atu Idasanzwe ugiye kumva novuga nk'umukinnyi usanga akina hiyonye muri Misiri abatari baki bakina mu Rwanda ukacura aba niveau ya basketball féminin mu Rwanda irateye imbere cyane bafise imigwi professionnel ku rwego rwo hejuru rero ugiye kuraba ivyo byose ni ibintu bishobora kuza kwika avantage ino equipe yacu serukira gihugu yabigene hari cyo twakwitega cyane bo imyiteguro n'ukuntu batororokanijwe ugiye kuraba iciza gitanga icizere nuko batororokanye kare hama baronka igihe kinini ya cyane gose c'imyiteguro canke cyo kwimenyereza buri gihe bama bari ngaha onye kuri entente sportive ugiye kuraba ni ibintu vyiza cyane gose si kenshi twahora novuga twahora tumenyere novuga ibintu nk'ibi aho equipe nationale bayirasambra novuga nko mu misi 15 kabiri hamwe urumva iyi rero ni avantage kiraduha icizere yuko nibamara novuga kumara iyo misi yose bari muri no myimenyerezo bazotanga novuga ibiharuro byiza kuko bazoba bamaze kumenyerana kandi yajya barakurikirana umwe yarakurikirana undi hata nuke ngo barabara ensemble ngo babonanye ijambere ni generation ngaha ubuziyari no kugenda yitwara muri bose navyo birafasha cyane nibaza yuko rero two kwifuriza amahirwe masaba no Bigeme bazi iteka ridasanzwe azoba ari ikindi kintu kije gikora kuba bagerageza buri munsi kugira iteka bateye Burundi biciye muri basketball ya hano iwacu Alonso sinzi ko twobwira ko canke twomira mate
kuko tugiye tubandanize ngaho nyene muri basket turabe ibigiye kuba muri Road to VBL igiye gutangura ku munsi w'ejo. Reka kigihe kitari gito championnat yaraye iheze Alonso ku munsi w'ejo, championnat ya basketball mu buryo bwagutse gusa izoba yagarutse. Ico bazohera muco bita Road to VBL, nukuvuga hazoba hamajonjora arondera ekipe ijoininga zimwe ziba zahejeje mu cicaro ca mbere nyene. Ziriya zona ni tuzotangwa kuzibona ejo. Za Dinamo, za Remesha, za Chimkana, za Lezipo, izo ntituzopfa kuzibona ubu. Hanyuma rero Alonso, ikindi kintu ciza nuko izi nkino zigiye kuba mu ntara zitatu. Ibi byibanze zizobera mu ntara ya Ngozi, ya Gitega ni na hano mu gisagara ca Bujumbura. Ariko kandi zikaba ziri mu mapule atandukanye. Zikaba ziri mu mapule, azoba ari pule ya mbere, ya kabiri ni ya gatatu, birumvikana nyene bivanye n'izo ntara bazogenda bakiniramwo. Hanyuma pule ya mbere hazoba hariho ekipe yitwa Les Dinos, Young Eagles hamwe na Buhumuza. Mwitsinda rigira kabiri rero hazoba hariho Target Intamenwa, Target Rumuri, Challenge Team hamwe na Young Leaders. Mugihe muri bambe muri pule ya gatatu bayita 3e site, bambe site de compétition Bujumbura. Urumva site de compétition Gitega ni Dinos, Young Eagles hamwe na Buhumuza. Na ABC irimwo. Mugihe muri site y'Ingozi ni Target Intamenwa, Target Rumuri hamwe Challenge Team hamwe na Young Leaders. Hanyuma mugihe muri ekipe pule ya gatatu hazoba hari iyo ngaho Bujumbura bien sûr, Aigle Noir, Muzinga, Mutanga United, Karera Lions, Western Stars hamwe na Lion Team. Bivuze Alonso tuba dusubiye kubona imigwi nkaza nk'iyi Muzinga muri basket tuba tutayiherutse, Mutanga United tutayiherutse, ariko n'amahigwe kuri zone club zo hagati mu gihugu. Zino z'Igitega na zino z'Ingozi ziza Target Intamenwa y'Ingozi, Target Rumuri nayo ni y'Ingozi, iziza Young Eagles y'Igitega, iziza Imbeya kumbure nawe Imbeya bo na niba kumbure ntibazoba barimo. Muri rusange rero inkino zikaba zizotangura ku munsi w'ejo. Inkino zizotangura ku munsi w'ejo kuwa mbere, tuzoza tubabwira kuko hano mbona kuri page yabo batashize koko uko tirage yahavuye igenda. Inkino ziri gutangure, gusa inkuru twari tubafitiye nuko inkino zagarutse. Iyi ni Road to VBL, Viva Basketball League, izoba igiye kugaruka. Abakunze ba basket buriya nk'ejo nubwo batazoba bagiye kuraba Dinamo, batagiye kuraba za Remesha, ariko usanga bitabiri. Ico ciza ca hano, nico ciza rero ca hano muri Basketball League. Urumva ivyo rero birakinwa, nibaza ko bitwaye igihe kinini, bikandabe igihe inkino za nyuma zizoba itariki imwe. Ego magenekezo itariki imwe bizoba biheze.